nuko babuze bati ngo yuko bakeneye umuririmbyi kazi azoba afise imico y'ikirundi yambara ivy'igihugu ciwe vy'ikirundi nabo baririmbyi bo ngaha mu Burundi kaja ni wewe umva ni bagabo rero duhagarurira igihugu umukenyezi uravyemeye mushingana ego cyane ko ari mu makenyezi événement batavuze ivyo ushaka kuhagarika kuko nacu uri kurakora na cane cane ubona ko bija kuja ahantu bitegereza kugira abavyiyitirira ababipinga n'abavyifuriza inabi rero umaze kubona yuko hari abariko aravyitira n'ukuri gukora neza ego kandi ubona ko wari umuntu atama kugira ubwo boye uja gushika n'ukuri kurakora neza rero ivyo twege muri Ingoma event tubishira mu mugwi wa promotion. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakira makuru shaka kibaza bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusira dukingurira mu bakunzi ba Buja Hit TV. Kuri no musi rero ndi kumwe n'abantu biteka novuga n'abantu novuga bariko organiza Miss Ngoma ikubera Igitega novuga umukobwa mwiza novuga afise amashure, umukobwa mwiza atambuka neza, umukobwa mwiza avuga neza, umukobwa mwiza arangwa n'akaranga azoserukira intara ya Gitega. Bite isawa iraza neza birasha mere hari je ni Lorette Ndingandi nkabandi secrétaire muri Miss Ngoma shinga nahe Alfred Hakizimana ni ADG wa Ingoma event ADG tuvuze ko ari ubihagarikiye na muntu niyo bakosheje nyene ego abona Nanje Nyagasani Marjolaine ndi directrice du projet muri Ingoma. Ubu turamenyeranye. Bite nawe? Ni sawa Jenny Yera Regine, ni chargée du programme muri Miss Ngoma. Ni novuga nko ubuserukira Miss Ngoma kubwa urabona ko Miss Ngoma ikugenda gute ko mwari mwabiteguye muri koko biko biragenda. Ego Miss Ngoma iriko igenda neza gushika ino saha. Tugeze novuga ko tugeze hagati na hagati turavye ibikorwa aho bigeze n'ibisigaye ego ubiko bigenda neza. Ubwa mbere nibuka muri conference ko twajanye Gitega mwaratubwiye yuko hazogera novuga preselection demi-finale ama finale ubunye mukaba mugeze muri demi-finale ubuheruka ngaha twarabonye aba Miss bari Bujumbura bo nitwamenye ivyo bari barimwo ahanini ko abantu batari bahashitse bari bakenera kumenya mbega nibiki byari byabazanye Bujumbura. Ego me aba Miss baheruka i Bujumbura bari baje kuva ku munsi donc bashitse Bujumbura kuwa Mungu baje dutangura ibikorwa ku munsi wa mbere wa kabiri no wa gatatu twariko turabategura kugira ngo tubigishe gutegura imigambi yabo tugere tubigishe gutambuka neza tugere tubagirishe n'ikindi no kwita ama formation ku bintu by'akaranga ego ni Miss 3 twamaze turi kuri la pirogue lundi mardi mercredi turi muri bimwe bita bootcamp donc rero yaraheze aba Miss baduze uno munsi ego igikorwa nibaza ko kigeze aha hanyuma ku munsi wa kabiri w'indwi itangura naho ni tariki 3 tuzoba turi Gitega kugira ikintu no kwita gutemberera ibigo canke ibibanza ndangakaranga byo mu ntara ya Gitega tuzogenda mu munsi nyene kandi tuzorara tugarutse rero nka secrétaire nibuka muri conference mwatubwiye yuko ngo muzoraba ngo umuntu azoba atarenza imetero umwe n'amasantimetero 60 n'imyaka iri munsi igura kuri 18 gushika kuri 25 abo bantu barabonetse ko twabonye umenga byaratsa n'ibitera akantu kabaza abantu benshi baravyibaje ko ibibazo vyinshi ati ivyo bintu bizoshoboka ko umenga murakumiriye bamwe bigenda gute bizogenda gute ho abantu barabonetse ntangorane vyateye abantu barabonetse vraiment kandi ntangorane n'inzigeze bitera kandi bisubiye narega ni competition tegerezwa nyene gutanga amakritère dushobora kuvuga ngo ushaka wese azoza oya rero Marjolaine we kubgawe ivyerekeye sponsor wawe gute sponsor yagaze neza ukumva bivaye nuko two turakora nuko dukora barabibona kandi bakabona yuko hari aho turiko turageza kwishusho kandi y'igihugu turaronka abadufata mu mugongo cyo kimwe ko dukeneye abakidufata ku mugongo kuko urabona yuko naho nyene naho si benshi cyane bariko baraboneka niho cyo tuma duhamagarira ama banque ama entreprise n'abandi
donc bashobora gushigikira cyane cyane igikorwa cy'igihugu gihanishema giza ku gihugu bitewe yuko nakandovera ka Miss twari tubaye nk'abatagiherutse Miss ifise vibes ifise ama movement ego rero bogerageza kandi bagatera banyaru donc badufata vuga ubwa mbere twabonye kuri affiche novuga kuri background yari inyuma yari volcano yonyene ubu unye gute hari abandi biyongeye ku munyuma bivanye n'ibikorwa mwababonye ego muri PCS twakoranye na BBCI twafise Bankobu hariho n'izindi tugenda turazironka ego hari n'abandi badupropose kumva yuko ariko turumvikana nahone ariko turumvikana mu byo ko baraduha kuko urabona ko nikorwa sigito ni kinininya uvuze preselection demi finale finale gutembereza aba Miss ko ha formation ikorwa ni kinininya ukacuraba n'ibyo bakopoje ugasanga turacari mu byo kuyaga ni nk'umuntu ashifuza kumenya ati mbega nizihe nyugu canke mu Miss bizogenda gute ni mu Miss yaboneka novuga Miss Ngoma w'Igitega nizihe novuga avantage azogira ego avantage azogira ni nyinshi ivyo muduga n'agashimwe mugabo ashobora kuba azoba ambassadrice mu mwaka wose wi societe izoba yashimye ko bakorana hari inyungu zuko umumisi ashobora kuronka donc kushobora kugira ama publicité ama company cyangwa ama entreprise atandukanye ego ivyo byose canke en plus no ku mumisi hariyo n'ikindi kintu gikomeye cyane azosohoka azoja mu bindi bihugu azoshobora kubona ivyi ahandi ingene abandi bamisi bameze hama abizane mu gihugu ciwe hama a partir y'umumisi igihugu Burundi bwacu butera imbere yego novuga president novuga arongoye novuga Miss Ngoma kumbure niko no kwita ni abantu ryari twarabonye muhamagara muri rimvyi novuga za guteramisha abantu twarabonye Estanish ubu kurikira turumva ni nk'amakuru dufise turabonamwo ba Miss Erika sinzi ko ari abandi baririmbyi muzokongeramo egome bajya bari baje ujya munsi Bernice de Bell hamwe na Estanish bajya turi kumwe hanyuma kandi twarongeyemo na Miss Erika hamwe na Berry Music abo nibo bazoba bahari hariho n'umugwi w'Igitega dufise nawone wavuka ntara w'Igitega basanzwe bagira karaoke hariya nabone barabidusabye yuko boza nabo nk'abari korera Igitega kubera abo bose murazi ko baza bavuye Bujumbura abaririmbyi bose nabo twaremeye ko tuzobashiramwo numva nukuri hazoba hameze neza hazoba hari abantu benshi baje guteramisha turetse yuko hazoba hari na defile aba Miss bazosigura ama projet bagasigura inyambaro bagasigura ivy'ikirundi vyinshi tutari tumenyereye n'abaduteramisha bazoba bahari wa mugambi wo kuvuga yuko umumisi azoronka ya opportunity yo kwicarana bagwiza tunga uracari kwa kundi nyene bizogenda gute bijya byarabaye twabigenze kuri preselection je gutuma twari twavyise meet Miss no kuvuga yuko buri table yicaye ko umumisi umwe canke babiri yicaranye n'abagwiza tunga yego ariko ubunye muri demi finale ntibizokunda kuko tuzo muri abigeme dusigaranye 26 tuzosigarana ngo 11 bazobagiza kugira amahiganwa bazobagiza kugira ngo dukuremwe bazoshika muri finale peut-être mu bazoba tuzoshikana muri finale bashobora gutegura ikindi kintu igisa nk'ico mugabo abaye barahije kwicarana n'abagwiza tunga ndora rya mbere aba Miss ntara kimwe bavuze ariko ijonjora rya kabiri aba Miss bazovuga bazoza bambaye inyambaro y'ikirundi banayisigure kira Miss wese azoza yambaye inyambaro z'ikirundi za kera bakera bambara hanyuma acha bigusigurira ubunye ntazo bambara ubunye ntazo bambara muri preselection mwagize ya preselection bari bambaye nk'abakera nyene yego bari bambaye neza muga ntibabisiguye ubu hoho rero bazokwambara amaca bisigura azokwiyambika wenyene creativity arondere twarumvise uzoshonesha azokwambara ibiti byene bambara kera hari impuzu nyinshi abantu bakera bambara batagiye ku mutayeri hari ibigoma hari za televiziyo hari gufundika
Afrika hari inyambaro nyinshi abarundi kazi bambara kera barashima n'ubu ruguru bacambara utarinze kuja ku mutayeri kuko umutayeri n'uburyo bwinshi rero dushaka twereka abarundi ko ushobora kwambara ukaberwa mu nyambaro y'ikirundi ari batazobemerera ntibashobora kubyanga n'ibiganwa turabe aho bageza kwiyumvira cyangwa aho bageza kukeya kuko bisaba ko bo nyene ubwabo barondera ko ntibikwitwa umurundi kazi w'umunyakaranga utazi n'umwambaro n'umwe abakera bambara nicyo rero ni muri iyo nzira tuzovuga mu minsi wese ko ari 26 azoca imbere asigura umwambaro yambaye kandi ari we yawiyambitse hanyuma ikigira kabiri bazosigura amaproje yabo mu gihe botogwa ico bagi ico bokora uteza imbere intara ya Gitega n'igihugu cyose kuko urumva hazo hari n'abagwiza tunga benshi naho utobu wa mbere umugambi wawe urashobora gutorerwa ngaho nyene hanyuma karonka banke canke entreprise canke umugwiza tunga yigenga akaza kagufasha mu bintu by'umugambi wawe ego twarabonye mu zindi ubona umenga wa kabiri n'uwa gatatu umenga barabirengagiza cyane muri Miss Ngoma mwe gute bimeze gute uwa kabiri n'uwa gatatu ubona bo ko bazora bari mu higanwa bazobashize muri finale bizogenda gute nagira ndabamenyeshe neza yuko twebwe abakobwa bose 11 bazoshika muri finale bazoreka gutwara ibintu vya hatari ubona ni ryambere duteguye iri higanwa mugabo nta rimwe azotatasha tahanye wow turetse ugiye ujya modoka twareka bajya batandukanije nabajya batatu ba mbere Miss wa mbere Dauphine wa mbere wa kabiri hamwe na Miss Populaire abo bantu bo bazoba bafite udushimwe turi sunonoye gatoya gusumba abandi nabajya abandi ndwi basigaye twe ntitwabibagiye tuzofuma tubaha akantu nimi buri burafuma jana avuga ataka kantu nagakuye muri Miss Ngoma ego novuga kuvyerekeye igihugu nta na kimwe bizomugaruka ko novuga canke ama profit canke novuga ama avantage novuga umu Miss Ngoma azoba yatsindiye higa mu Miss Ngoma azoba ari umuntu akomeye cyane ego no mu gihugu turese Igitega azoba ari umuntu akomeye muzobibona kuko nta gikorwa na kimwe cy'igihugu azoba atari mu ibintu byose azoba ari na kare azoba ari capital ego azoba ari capital politique hama ikindi kintu naco azoba umuserukizi ni umukobwa muserukizi w'intara ya Gitega umwaka wose urumva uyu muntu ntaba yoroshe agafise n'imodoka yiwe capital politique aho numva ko bamwe bazotanga kuja gukoresha bimwe bita mareba hari oya nta mareba ubwo bwo nabo mufise turabasenga nukuri kw'Imana je nosanga nabikoresheje imodoka umwaka wose mwembwa barahembwa umwaka wose barahembwa igitoro na perima zocaro cyo tuyimufasha nukuri kw'Imana je nosanga nakoresheje mareba nukuri ndabikurahi imodoka uhembwa umwaka wose en plus de ça kwa chugira na titre nini yacane mu gihugu yego mu gihugu nta kuvyerekeye Miss Burundi naho bishitse Miss Burundi kaba bizogenda gute azoca sirukira intara ya Gitega gute direct nta wundi ntara yoti yorungi yego aca serukira intara kandi turifuza ko mu mwaka utangura dutegura Miss Burundi kandi kabiri Gitega Miss Burundi mwebwe nyene Ingoma event reka tuvyizere kuko tuko turabona ubutandukanye hagati ya Ingoma event hamwe na ya yindi organize Miss Kugasaka biratandukanye cyane kuko bya Miss Kugasaka byazinye amajambo menshi abantu bariko barafisa akantu kubwoba ko bazaba biba nkibi baramaze kubona yuko bidasa gusa biraboneka gusa ariko ikintu nshaka kuvuga ntihabe babandi baza kwibuka gufasha igikorwa cyaheze kanga ayo mafaranga hakiri kare igikorwa bibe vyiza gusukuruta kuko twarabonye muri Miss Ngoma Miss Kugasaka harabonetse abantu batanga amahera mu nyuma byaraheze ariko twifuza yuko abarundi bari mu mahanga kumbure bo gugira ico batanze hakiri kare kugira ngo byiza byinshi tubibone ni novuga n'uruhe ruhara rero ku baririmbyi bazobyungukiramo gute bo abaririmbyi turetse bajya baririmbyi batubwiye abandi ho bizogenda gute bazoshikirwa bizogenda abaririmbyi bandi atari bajya batwatumiye ego bo naco mbona twabafasha kuko twamaze gutegura bazoririmba no muri finale oya muri finale tuzotegura ibintu amakuru na Rose yo gukaja nine ngo nazo bari muri finale oya sikanja nine bavuga ujya riba kuje byakaranga ndamwembe kuko batubwiye amakuru mbo nayo rusako naziko sometimes turababanya rusako nuko bavuze bati ngo iko bakeneye umuririmbyi kazi azoba afise imico y'ikirundi yambara ivy'igihugu ciwe vy'ikirundi nabo baririmbyi wanga mu Burundi kaja nine we umva niwe kandi ni umunyagitega voilà et pourquoi pas là tutumubara muri finale kaja nine
hanze bari muri confinement sinzi ko yoza vraiment tworyoherwa ari nkamwe ashika mugabo no muri finale turipfuza hari abandi b'Igitega muzobona bazoza kuririmba kandi bakomeye ariko nize ko bizoba biziriza cyane nakaza nine tuzobamubona tuvyizere ko mugiye gusabira tuzomurondera yego twizeze basi yego byari kuba byiza yego kumbere ni nk'ijambo rimwe canke mu ijambo rimwe uko biko biragenda n'abantu kumbere bazoba bashaka bari bafise amakenga kubizamo muri no mwaka kugira ngo bazishe bagira n'agatima ko kuza mu mwaka uzana iki mubashikiriza hariya yego cyane icambere no vuga ko turi mu mwanya turi muri two tuja muri demi finale na finale twagiye ko dufite n'igikorwa cyo gutembereza abamizi jewe ahanini nahagarara ku kintu cyo kuvuga ati abantu baba bafite ico baterera canke ico bofasha mu kugira Miss Ngoma imere donc twe turafise aho tugeza ukungene tugishaka donc dushaka Miss Ngoma ibe donc bofasha bagatera bakumva yuko si ngoma event ni gihugu cose ni ibintu bizoba benefique ku gihugu cose atari Gitega gusa mugabo igihugu cose rero nasha ico no hagarara ko nuku ndabatera kamo abantu bashaka gufasha baze bafashe kugira twubake igihugu hama tweze dutere imbere nk'ibindi bihugu aho sha uvuze neza cyane none twebwe abahungu twebwe ivyiwacu gute ko bitabitegura Insta asa kutubania President no mu Miss ni sawa nakaruzi ko abagabo rero duhagarukira igihugu mukenyezi uravyemeye mushingana ego cyane ko ari mu makenyezi bisanzwe bavuga yuko sinzi ko murabibona mu Kirundi ni ciza cyane bavuga yuko umukenyezi ari nkingi iterambere umukenyezi inkingi urumva ico arico ni inkingi inkingi ni fondation canke none inzu inkingi ivuyeko ikigwaho fondation hasi ishinge donc niyo mushinge rero tuvuze yuko umukenyezi aba niwe mishinge novuga iterambere yereka kwiyorohereza kubera ari muri ngoma ivete zo kubavugira uravyemeye nivyo je ndazi neza yuko twebwe no munsi aha turi nka ingoma event nivyo nama ndiko ndavuga no burika ndabisubiremo twebwe ntitugomba kunguka muri evenema nta nyungu nimwe tugo turashaka ahubwo turiko turashiramwo n'ivyiwacu kugira ngo dusubire tugarukane je birambabaza iyo mbonye abandi bantu ama evenema nka Miss y'igihugu ingene abameze mu bindi bihugu ntuje kure jaha hafi ugibura yaho uvuga ngo ni Burayi tuje mu Rwanda tuje muri Kongo tuje muri Tanzania hano hose mu bihugu duhana urubiye cyangwa turi kumwe muri East Africa ikintu bita Miss ni ikintu giteye ubwoba gifise agaciro cyane kirafise agaciro kuko ni image y'igihugu ni ishusho y'igihugu umukenyezi umukobwa ni image y'igihugu nama ndabivuga none munsi umukobwa niwe yerekana karanga k'igihugu niwe yerekana culture abagabo twambara ama costume twese kwisi yose mugabo kugira ngo ubone abahumva abagabo kugira ngo ubone culture y'igihugu ubone umudamu nyene yambaye urazora mu Barabu nyene bambara abadamu ucume nyene bambara bose donc ucumenye utu n'umwarabu uyu n'umuyisilamu niyo identity niko karangamuntu rero umwigeme mumushize hasi igihugu cyose kiba kigiye niyo mpamvu rero twe dushaka nta nyungu dukeneye dushaka ko by'ukuri igihugu cacu gisubira kigahagarara hejuru no mu bindi bisata byose nico bigeme n'abakenyezi gisigare inyuma niyo mpamvu twe twashatse gutegura kiya gikorwa kugira ngo kigende gutya nkuko mwabivuze njangira ko nsaba abantu ko baradukurikirana cyane abashaka gufasha bafashe hakiri kare bazoze gukritika ngo mwari kugira uko mwari kugira uko kandi hakiri kare nibanze bafashe ubunyene bagifisha umwanya twese tubigire tubishire hamwe hanyuma umugenza nje yibagiye twatufise banki zimaze kuba tuba turi kumwe zemeye ko twozobana hamwe tuba kumwe muri evenement yose Bankobu ni ntuzeye Finibank nayo ne yaraje mugabo bariko baprefera kuza muri demi finale gusa hamana ntuze na BBCI kubwanyu ho urabona yuko ko turamaze kugira ibiganiro n'abari byinshi batandukanye baronse sponsor nk'izo nyene naho atari zose mutazihuriza ko gusa benshi baridoga bavuga yuko ngo nawo bemera sponsor usanga amafaranga bemeye siyo bashitsa
kandi ugasanga inyungu nini iri kuri bo ku bwanyu niko mubibona je nibaza ko nivyo ntibabesha ahanini amafaranga y'ama evenema atangwa abari make cyane baguha bike duke bakaca gusaba vyinshi bakorera twebwe ntaco bidutwaye kuko nico gikorwa ca mbere dukoze kandi tushaka kubereka akamaro kuko uza wumva ngo mwe ni ngo mukorana n'abanaka bakashaka kuvuga abandi bantu baba barakoranye mugabo tushaka tubereke yuko evenema ari kindi kintu tubereke image yuko evenema ari kintu gishobora guteza imbere igihugu nabone kikabadugiriza arabakeneye abanwanyi binjira mu mabanki canke mu ma entreprise yabo kuko dushobora kumobiliza kuri gashika kure hama abantu bakabizamo rero ntibariko baravyizera cyane kubera mu bivyo vyakahise kama evenema ngene yagiye aragenda twe dushatse kugira ngo twerekane image yindi duhere mu ntara kuburyo twategura ikintu cyo ku gihugu ngiye dora bazovuga bati uyu uye byakora no kuri nakana cyane evenema nuzenya tukibona imisi ngoma canke ingoma event twiciyumva hari amajambo menshi yabaye bivugwa yuko iyi projet ari abandi bari basanzwe bayifise bisigura yuko ari abandi basanzwe bayifise nk'uko nyene ndabivuze kubwa ubona gute ivyo bari babifuriza ko benshi batabifuriza ibintu vyiza kubwa ubu ni giki ubona yuko bigenda gute kuvyo bari babifuriza bari baziko bizohomba bifuriza bandanishwa zabo n'uwese urana yuteguye projet ko havuze amajambo menshi cyane turi ruguru twarumvise amajambo menshi cyane urana yuteguye projet nkavuga ati bon ndagoya karero gatatu je nshaka kugira akabutike ngaho kwibarabara ndashobora gusanga undi mubanyi nawe yarayifise mbwa ntabwo tugeze tunarabiyaga ugasanga tubihurijeko mugasanga hari ibyo tudahurijeko amastati yabo twabonye ngo ti wait and see kumbereka turindire ama kandi ngo evenement itagize ivyo onye hagiye ucisha kuhagarika evenement batavuze ivyo ushaka kuhagarika kuko nacu uri kurakora na cyane ubona ko bija kuja ahantu bitegereza kugira abavyiyitirira ababipinga n'abavyifuriza inabi rero umaze kubona yuko hari abaye kora vyitira n'ukuri gukora neza yego kandi ubona ko ari umuntu atama kugira ubwo boye buja gushika n'ukuri kurakora neza rero ivyo twebwe muri ingoma event tubishira mu mugwi wa promotion ya promotion binaduha n'inguvu yo gukora cyane kuko akubwira ati kenshi yuko zibintu bigashimwa na bose wajya ngo uca wihakabaza mwanza gushimira ibintu ucushirako point d'interrogation reka kumbure tubirabe ariko je kurunda bibona gushika kuno musi kuba mu ntango yavyo niyo narindi conference ya mbere niyo narindi nivyo bavuze nivyo rako baradushikiriza ndiko ndabibona nivyo wanashima nibindi batubwiye bazobiduha turiko turabibona kandi tuzobona mu misi aciye ubwenge mu misi novuga afise ya metero n'amasantimetero imetero n'amasantimetero 60 afise imyaka iri musi 18 na 20 kandi umunyakaranga avuga indimi zose zo tuvuga mu Burundi ikibembe bikirimo bavuga ati umunyakaranga biratandukanye no kuvuga indimi yego ukoresha ko umunyakaranga mu gaciye ubwenge uzo duserukira mu vyakaranga vy'igihugu ndabashimire cyane murakoze cyane kumere no muhano uvuga president avuga ijambo rya nyuma hamashitse ikiganiro cyane egome ndashimiye televiziyo yanyu yantumiye dutumiye twebwe ingoma event hanyuma nkasaba ko abantu bandanye badushigikira nabo bariko bitirira igikorwa bandanye bacitirira kuko biradufasha je personnellement uwo muntu ntawenzi ndamwumva nta nuwo ndabona ariko nibaze ko byoba byiza bandanije sava biradufasha abantu benshi bashababaza ati biki hanyuma Imana ituje imbere kugira ngo igikorwa cacu kize gihera amahoro hanyuma nikizokurikira kize kigende neza hanyuma nkasaba abadufasha sponsor abamaze kudushigikira nkaba nshimiye ugwimwihariko Volcano ukuri Imana ibandanye bagwiriza imiduka myinshi yagura mu zindi mbibe kuko ni sponsor n'umuntu aguha sponsor akabijamo ukabona ko by'ukuri azitayeho ari gwiwe kandi umuntu aguterera ibintu ngo tora uzokwimenya yego nukuri ndamushimiye Volcano harara azombona kandi abandanya agira uwo mutima wo gufasha yego Jayce bakuzi ba Buja TV yakubwiye ati ngo akishini gahora mwitama reka twitegerere umukobwa mwiza cyane apara babwa bwiza tubona ba mukorogo birimwo mukorogo era mukorogo mwisunga plutôt ntavya mukorogo ni baraba ngo mukorogo ni baraba ngo maquillage baraba ibideri
kirezi nivyo baraba kandi utambara ikandambiri ku buryo umubonye gusa ku mukobwa umubonye umurundi kazi apana vya bintu baraza le 13 novembre Igitega kuri Sacre Batuca babibona. bazoba demi finale tariki 13 z'ukwezi kwa 10 subiramwo itariki neza 13 z'ukwezi gw'icumi na rimwe ni ukuvuga ni kuwa gatanu w'indwi yindi yes naje niyo nzoba ni ikindahindutse kumbere abatazoba bashitse abazoba bafatiriwe n'indege ziri mu mahanga turazi ko zitariko zirasirikira nzobashikiriza amasanamu mu birabo kuri uko bigenda neza turabe umukobwa mwiza agenda atambaye ikandambiri ndabisubiyemo neza ate hana para abandi bimanika zizosubira rero imana bikuze kumwe na Beni byandika muri Siga Professional bagere bye tugere twese bye